N'iteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya n'ino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa mbere w'ino ndwi, igenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu ca Uganda, igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kenya ndetse yewe n'igihugu c'u Rwanda, mwese ndabahaye ikaze. Ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa rero nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Aya makuru araba afatiye ku ngingo nkuru zikurikira: Umwami wa Arabia Saudite yipfuza gukomeza ubucuti n'u Burundi. Umukuru w'igihugu yakiriye kuri uyu wa 29 z'ukwicumi 2023 intumwa idasanzwe y'umwami wa Arabia Saudite Adel Al Jubeir, akaba kandi umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'amahanga. Akaba yaraje azanye ubutumwa bwipfuriza gushimangira umubano mwiza hagati y'u Burundi na Arabia Saudite no gutanga ubutumire bw'umwami wa Arabia Saudite atumirira Perezida Evariste Ndayishimiye kwitabira inama nkuru ihuza Arabia Saudite n'ibihugu vya Afurika. Iyo nkuru ku buryo buramvuye ni mu kanya gatoya ntuje kure. Nayo kandi abafise ivyiyumviro vyo kwiteza imbere ariko batagira imitahe basabwe kwitabira ihuriro rigira gatatu rizobahuza n'abanyamitahe bafise amafaranga. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane igenekerezo rya 26 Gitugutu 2023, Ezekiel Hatungimana arongoye ishirahamwe U-Invest yamenyesheje ko iryo shirahamwe ririko rirategura ihuriro rigira gatatu rizokoranya abafise ivyiyumviro vy'imigambi bakora ariko batagira imitahe, ribahuze n'abafise imitahe ariko babuze umugambi boyikoreshamwo. Iyo nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mu kanyi ntuje kure. Nayo mu bindi kandi Perezida Evariste Ndayishimiye amenyesha ko igihugu arongoye citeguriye kwakira abarwanyi ba Red Tabara ndetse kinabasubize mu buzima busanzwe. Kuri uyu wa kane umukuru w'igihugu c'u Burundi yarahaye umubonano intumwa z'ishirahamwe rya Buraya rijejwe ibijanye n'amahoro EIP, European Institute of Peace, zirongowe n'umupfasoni Johnson Hirde. Izo ntumwa zikaba zaraganiriye na Perezida Evariste Ndayishimiye hari n'abarongoye umuryango wa EAC ku kibazo kijanye n'amahoro n'umutekano birangwa mu buseruko bwa Kongo. Bakaba baragarutse ku ngingo yafashwe n'abakuru bagize EAC ivuga yuko imirwi y'abanyamahanga irwanira ku butaka bwa Kongo yoshira hasi ibirwanisho maze abari mw'iyo mihari bagashigikirwa mu bijanye no gusubizwa mu buzima busanzwe mu bihugu baje baturukamwo. Ese ayo gusa ndibuze no kugushikiriza iyi nkuru ivuga ko Abdou Dieng arongoye ibisata vya ONU bikorera mu Burundi yemeza ko abakozi ba leta bahembwa nabi ariyo mpamvu bahitamwo kuja gukorera mu bindi bihugu. Uwuserukira ibisata bitandukanye vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bikorera mu Burundi haremeza ko abakozi ba leta bahembwa imishahara y'intica ntikize, ko ari nayo mpamvu bamwe muri bo bahitamwo guheba akazi bakaja gukorera ahandi babona ko bafatwa neza mu guhembwa. Abdou Dieng yabivugiye kuri uyu wa gatatu mu kiganiro n'abamenyeshamakuru igihe hariko ahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Si ivyo gusa kandi ndibunakugeze ko n'iyi nkuru ivuga ko Maison Shalom yahimbaje isabukuru yayo y'imyaka 30 mu kimenyetso c'urukundo mu bantu. Maison Shalom y'ishirahamwe ry'u Burundi rifasha abatishoboye rikorera mu Rwanda haraheze imyaka 8 ryarahimbaje imyaka 30 rimaze rikora muri iyi ndwi, kuva mu Ruyigi mu kuvuga mu Burundi nyene gushika i Mahama mu gihugu c'u Rwanda uciye i Kigali
ubufasha bwayo burashimwa n'urwaruka rurenga 5,000 rw'Abarundi ruri mu mashure nubwo aronderwa n'igihugu ciwe Margarite Baranyitse yatanguje Maison Shalom aranezerejwe n'ikibanza c'iteka afise ku rwego mpuzamakungu. Si ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo burambuye ntuje kure. Ano makuru ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko abafise ivyiyumviro vyo kwiteza imbere ariko batagira imitahe basabwe kwitabira ihuriro rigira gatatu rizobahuza n'abanyamitahe bafise amafaranga. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane igenekerezo rya 26 Gitugutu 2023, Ezekiel Hatungimana arongoye ishirahamwe U-Invest yamenyesheje ko iryo shirahamwe ririko rirategura ihuriro rigira gatatu rizokoranya abafise ivyiyumviro vy'imigambi bakora ariko batagira imitahe hama ribahuze n'abafise imitahe ariko babuze umugambi boyikoreshamwo. Ezekiel Hatungimana akaba avuga ko iryo huriro ryiswe Come and Invest Your Business Partner Event rizoba ribaye ku nshuro igira gatatu rikunze kuba mu ndwi ya mbere itangura ukwezi kwa Kigarama. Uyu mwaka rikaba rizoba kw'igenekerezo ya ndwi Kigarama 2023. Bikaba bitegekanijwe ko rizobera kuri Hotel Club du Lac Tanganyika. Uwuzinjira akazotanga amafaranga 100,000 y'amarundi harimwo ayo kunywa icayi mu gatondo n'ayo kwivuna umusase ku muhingamo. Abipfuza kugura amatike bakaba bokwishurira ku biro vy'ahakorera ishirahamwe U-Invest canke bagahamagara kuri telefoni akamenyetso ko guteranya 256 644 433 canke 61892 Ibindi nuko n'abanyamahanga canke abarundi baba hanze bazoshobora gukurikirana iryo huriro ku buhinga ngurukana bumenyi. Ezekiel Hatungimana akaba amenyesha ko ivyo bikorwa bimaze guhuza urwaruka rutari ruke rufise ivyiyumviro hamwe n'abafise imitahe kandi ko ubu benshi muri bo amashirahamwe yabo amaze gutera intambwe iboneka. Ese woba ufise iciyumviro c'umugambi? Ngwino U-Invest bazoguhuze n'abanyamitahe. Nayo mu bindi kandi ntunyemerere mbandanye nkugeza ko ino nkuru ivuga ko mu Rwanda Maison Shalom yahimbaje isabukuru yayo y'imyaka 30 mu kimenyetso c'urukundo mu bantu. Maison Shalom ishirahamwe ry'u Burundi rifasha abatishoboye rikorera mu Rwanda haraheze imyaka 8 yarahimbaje imyaka 30 rimaze rikora muri iyi ndwi. Kuva mu Ruyigi ni ukuvuga mu gihugu c'u Burundi gushika i Mahama mu gihugu c'u Rwanda uciye i Kigali, ubufasha bwayo burashimwa n'urwaruka rurenga 5,000 rw'Abarundi ruri mu mashure nubwo aronderwa n'igihugu ciwe ariko Margarite Baranyitse yatanguje Maison Shalom aranezerejwe n'ikibanza c'iteka afise ku rwego mpuzamakungu. Kuwa 24 Gitugutu umwaka w'1993 iciyumviro ca Maison Shalom cavukiye muri Diocese Katolika ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi nk'uko vyiganwa na Margarite Baranyitse yahakorera muri ico gihe. Natanguye kwakira abana b'impfuvyi haraye hagandaguwe umukuru w'igihugu Ndadaye. Abavyeyi babo bari bahejeje kwicwa muri iyo Diocese nyene. Bamwe muri abo bana bava mu bwoko butandukanye n'ubwanje. Ariko jewe nabikoze kubw'urukundo uko akaba ariko yibuka. Kuva mu mwaka w'1993 gushika mu mwaka w'2015 Maison Shalom irafise ivyo yaranguye n'ivyayigoye nk'uko intahe zavyerekanye mw'ihimbazwa ry'isabukuru y'imyaka 30 i Kigali mu Rwanda. Iduga ridasanzwe mu bice vyose, irerero ry'impfuvyi, amashure mato mato n'ayisumbuye, kugurura ibitaro n'ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana n'ibindi. Ruyigi ifise izina kubera Maison Shalom. Vyemezwa na bamwe mu baciye mu bigo vya Maison Shalom. Kuva kuwufasha ukitwa uwikekwako ubukozi bw'ikibi. Imbere yo gufatwa n'ubutegetsi nk'umwansi w'igihugu, wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza yari yatanze agashimwe kuri Baranyitse kitiriwe Mama Burundi mu gushima ibikorwa vy'urukundo vya Maison Shalom. Ariko ibintu vyahindukanye n'uruhagarara rwo mu mwaka w'2015. Baranyitse yashizwe ku rutonde rw'abikekwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Yarasohorewe umutahe nubwo ari mu buhungiro.
ndababazwa no kubona mu bategetsi b'u Burundi bantoteza benshi baciye muri Maison Shalom kugeza ku rwego rw'igihugu ariko nta na kimwe gishobora guhagarika ingufu z'urukundo ntegerezwa kuguma mpagaze mu kuri uko akaba ariko yemanga ntaharira ko aharanira ubuntu mu bikorwa vyiwe ni gute atawohaguruka kugwanya intwaro yica abana bayo mwibuke Jean Nepomusceni komeza amahoro umwana wa mbere yishwe n'igipolisi umunsi wa mbere w'imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo c'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza kuwa 26 Ndamukiza n'abandi bishwe sinemera na gatoya ubwo bwicanyi nta kindi ndota Uburundi nyabwo uko akaba ariko yashikirije izina rya Maggie rirasayangana imahama igihe yahunga igihugu mu ruhagarara rw'umwaka w'ibihumbi 2015 yaciye yimura ibikorwa vya Maison Shalom avyimurira mu Rwanda na cane cane mu ikambi y'u Rwanda kugira ngo mbe hafi y'abo twonse rimwe twahunganye muri iyo kambi yabanje kwakira abarundi barenga ibihumbi 72 Maison Shalom yarafashije biboneka urwaruka rurenga ibihumbi 5 rwarigishijwe kuva mu mashuri yo kwimenyereza maternelle gushika muri za kaminuza uciye mu mashuri yisumbuye no mu mashuri y'imyuga impunzi zirenga ibihumbi 2100 zarafashijwe mu vy'ubutunzi hamwe n'abarenga ibihumbi 2 barakurikiranywe mu bijanye n'inyifato uko akaba ariko icegeranyo ca Maison Shalom cemeza aha imahama izina rya Maggie ririshimiwe na benshi muri twebwe nk'akarorero hari imigambi y'uburimyi n'ubworozi inyigisho zitandukanye z'ukwigisha akaranga inyigisho zo kurwanya amarigara mu rwaruka hatavuzwe ibigo vyo kwinezereza inyigisho z'abanyeshure n'abo mu makaminuza bava imahama ubwo akaba ariko abavyeyi b'abarezi baturuka imahama bagaragaza umunezero ibirori vyo guhimbaza isabukuru y'imyaka 30 Maison Shalom imaze vyatanguye kuri uyu wa kabiri w'igenekerezo rya 24 Gitugutu byarabandanije mu ikambi ya Mahama kuri uyu wa kane ni umunezero kuri twebwe twarabonye abana batamba bakanaririmba intahe nyinshi zahayagiza ibikorwa vya Maison Shalom rero twovuga ko twasubiye kuronka icubahiro mu buhungiro uko akaba ariko impunzi z'abarundi zigaragaza umunezero Maison Shalom ubu ni ishirahamwe mpuzamakungu rifasha rigengwa n'amategeko y'u Rwanda uwaritanguje afise ubuhungiro bw'i Luxembourg mu biganiro vyiyaguye kuri uyu wa gatatu ku cicaro i Kigali hari kumwe n'inzobere mu guharanira agateka ka zina muntu nka Eugene Nindorera yanahoze akorera ishirahamwe mpuzamakungu ONU Aissatu Dieng Ndiaye aserukira HCR mu Rwanda yamenyesheje ko Maison Shalom ari umufasha adasubirizwa mu gukurikirana ubuzima bw'impunzi mu Rwanda abo bari ku meza y'ibiganiro bashimikiye ahanini ku kugarukana ubuntu mu gihe c'intambara na cane cane mu gihe c'ubuhungiro ahaba cane cane abaronswa imfashanyo ya Maison Shalom kuva ivuka abana barenga ibihumbi 47 baramaze guca muri Maison Shalom ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi utegerezwa gusa nyene kubandanya ubana natwe no gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama nyene ukazashikirwa n'amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro byose tubandanya gushikiriza binyurenga kuri nombonesha kure